Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya mudukurikirana muherereye irya nino mu makungu ya mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika bari irya nino ku mugabane w'abanyaburaya mudukurikirana muherereye ku mugabane wa Aziya abadukurikirana muherereye ku mugabane wa Afurika mu bihugu bigiye bitandukanye mwese mudukurikira muherereye muri Zambia, Kenya, Uganda, Afrique du Sud, Mozambique, Malawi, Nigeria mwese kandi mudukurikirana muherereye ngaha mu bihugu vy'ibibanyi mu buraruko mu Rwanda, uburengero muri Congo, ubuseruko n'ubumanuko muri Tanzania, mudukurikirana muherereye ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone. Muraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru yacu reka tuyatangurire kuri iyi nkuru iriko iravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, inkuru zivugwa mu mutekano ndetse turaza kuja mu migenderanire myiza, turaja no mu gisata ca politike ivugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, ibidukundira kandi turashika no mu gisata c'ubutunzi tubabwire ibiriko biravugwa muri ico gisata. Muri kino gihe ni inkuru mbi iriko iravugwa mu mutekano, bati imbunda za M23 ziriko zirareba mu gisagara ca Bujumbura, biraboneka ko atahandi zitunze, ng'ivyo vyose kuba bazirabishije mu Bujumbura n'ukugira bereke Uburundi ko nibotakura ingabo zabo muri Kongo bizohava bigorana, bazorasa mu Burundi kandi ko Uburundi ari bwo buzohahombera gusumba inyeshamba za M23. Ni mu gihe ibindi bihugu vyari vyararungitse abasoda muri Kongo vyose vyafashe umwanya n'ingingo yo gutahana abasirikari bavyo bagasubira muhira. Uburundi nibwo bwonyine busigaye muri Kongo nk'uko ibindi bihugu Tanzania, Malawi, Zimbabwe, Angola bose bacyuye ingabo zabo zirataha. Lawrence Kanyuka yaraye aherekeje abo basoda barataha bava muri Kongo, mu gihe Uburundi bwo buriko burarungikayo ayandi mabatayo, kandi inkuru zidushikira nuko abarundi babandanya kuhahonera nk'aho batayo ya 10 yose yahonye yishwe na M23 bakoresheje ububezi, ivyuma, ibibugita bikomakomeye cane vyirambura bikongera bigasubira bikihina. Ivyo bikoresho bigiye bitandukanye M23 ikoresha biboneka ko ari ivy'ubuhinga bwa none, ivyo vyose nivyo vyamaze abasoda, kuko barinjiye mw'ikambi, barinjira mu birindiro vy'ingabo z'Uburundi muri batayo ya 10, binjira bambaye impuzu z'igisoda c'Uburundi ku buryo umwe wese atamenya mugenzi wiwe, ariko M23 yo yari izinanye, bica benshi, bica abasoda b'Uburundi benshi bapfuye, ariko ubutegetsi bw'Uburundi bwaciye bunyegeza, ntiburiko buravuga neza canke ngo butomore buvuge ku vy'abasoda baguye muri Kongo, ahubwo bariko bararungikayo abandi basoda bo muri Sikam ngo nibo bakomando bakomeye cane, ariko bagahura n'inyeshamba nazo zatojwe zifite imyimenyerezo, na cane ko bavuga ko izo nyeshamba imyimenyerezo yazo zoba ziyikura mu gihugu kibanyi c'u Rwanda, kandi birazwi ko u Rwanda ni igihugu gifise igisirikari kiri bien formé nk'uko muvyumviriza muri kano karere no ku mubumbe. Igisoda co kisukira igihugu kibanyi c'u Rwanda, usibye ibisoda by'ibihugu bikomakomeye nabo ico bo basumvya ni ibikoresho, naho ivyo bikoresho navyo bashobora kwisanga bo bibatwaye.
ikindi gishobora gukora ku Rwanda ni uko bafise agahugu gato ata hantu ho kugwanira bafise, nabo nizo mvo bavuga ko bagomba kurinda igihugu cabo bakakirinda intambara. Iyo bagushaka ko mugwana bagusanga iwawe mukagwanirayo, mukagwanira mu gihugu cawe, ntibatuma hari intambara ishika mu gihugu cabo. Ivyo vyose biraboneka ko rero inyeshamba za M23 nazo zirafise imyimenyerezo ikomeye cane, umengo utamenya aho bayivana, niba bayivana mu Rwanda, na cane cane ko ubona ko mu Rwanda nyine bafise igisoda gikomeye bien formé gusumba bino bindi bisoda vyo mu karere. Naho mugabo hano iwacu natwe dufise iskamu iforuma abasoda, ariko hari ubuhinga n'amanyanga amayeri batari bashikako yo gutoza ingabo. Murabona ko ingabo zacu zirajayo kandi ari igisoda twemera kivuye muri iskamu abakomando, ariko bigahera usanga ku rugamba M23 iriko irabaja imbere ikabasumbya amayeri y'urugamba, bakisanga bishwe na M23, naho nyine mugabo atawuhakuriza itamurya na M23 nayo iricwa ku rugamba. Ariko ugereranyije igitigiri c'abapfa benshi ni abarundi, ni abafaridese, ni wazarendo. Vyo vyageze ko wazarendo iyo bumvise ko M23 ishitse mu gace barirukanka bagahunga, ntawemera kugwana nayo. Niyo batanguye kugwana bakabona biranse barakinjura bakagenda. Igisoda ca Kongo murazi ko gishigwa mu bisoda bikomeye, igisoda bavuga ngo ni ca munani kw'isi, ariko mugabo uravye ukungene M23 yabahangayikishije ikabafata n'intara hafi igihugu kiruta Uburundi kure, ahantu bafasheho haragwije nk'Uburundi nk'incuro zirenga 10, aho bafasheho nyene hagwije Uburundi incuro zirenga 10. Mbisubiremwo, hagwije Uburundi incuro zirenga 10 canke ingero zirenga 10. Murumva ko barafashe ahantu hanini cane, ariko ingabo za Kongo zaragwanye ariko biranka barananigwa. Ubwo ingabo z'Uburundi zijayo zibatera intege, zibafata mu nda biranka. Ingabo za Afrika y'Epfo ziraza biranka, ingabo za Malawi ziraza biranka, ingabo za Tanzania zijayo biranka. Umugumwe w'inyeshamba urabirukankana, urabakubita, urabarasa, ibigwanisho bari bafise barabibaka, bashoreza birukanka nk'abashorera inka zikubita inkoni zidafise ico zisubiza canke zishura. Ivyo vyose biraboneka ko uwo mugwi mugabo urakomeye, kandi bikaboneka ko naho bakura imyimenyerezo nyine haja twababwira ko ariyo bari forume, nabo bivuze ngo bo barakomeye gusumba n'izo ngabo n'izo nyeshamba. Arizo mvo Evaristo Ndayishimiye yabonye ko atogwana nabo, yaciye asaba ibiganiro. Yabonye ko naguma kuduza no kuvuga amajambo izo ngabo zizohava zimukubita. Evaristo Ndayishimiye aca asaba ibiganiro, asaba ikigongwe. Yarungitse intumwa mu Rwanda zija gusaba ikigongwe, zimusabira ikigongwe ngo bamubabarire. Evaristo Ndayishimiye wenyene yarihuriye n'ibindi bihugu navyo arabibwira bije kumusabira imbabazi, bimusabira ikigongwe kwa Kagame. Ivyo bihugu biramubwira ati tekana, kuva watugezeko, kuva nawe wabonye ko ivyo wakoze canke ivyo wagize ari amakosha, ivyo wavuze ku Rwanda, ivyo wavuze kuri Kagame yari amakosha, reka tuje kumugusabira imbabazi, ariko utekane, ntago azogutera, tuzomubwira. Mugabo u Rwanda nabwo rwari rwanumye, nta kintu bwasubiza canke rwishure ku majambo umukuru w'igihugu Evaristo Ndayishimiye yaciye avuga. Rwari rwanumye rurahora. Ivyo vyose vyerekana ko Evaristo Ndayishimiye ari umwana muri politike,
politike yiwe iri hasi cane gusumba iz'abandi banyapolitike bari ngaha mu bihugu vyo mu karere, abaperezida bakuru b'ibihugu. Biraboneka ko Evariste Ndayishimiye ni uwo kuvuga amajambo, nawe ari hasi ya Tshisekedi, kandi biraboneka ko Evariste Ndayishimiye ari we ahenda akamushuka akamushora uyu Tshisekedi akaja kugwana nabo adashoboye, kandi bamusaba ibiganiro kugira ngo baganire impunzi za Kongo zahungiye mu bihugu bitandukanye, cane cane mu Rwanda, muri Uganda, muri Tanzania, muri ngaha mu Burundi, muri Kenya, mu bihugu vyo mu karere, aho muri Zambia, ibihugu vyo mu karere vyose vyuzuye impunzi z'abakongomani ziva muri Este, muri Amerika, ubwo aho ngaho twari twaharetse. Kw'isi hose haruzuye abanyamulenge baciye bahunga, bangajwe n'ubutegetsi bwa Kongo. Ivyo abo bagwanyi bagwanira ko abantu babo, abavyeyi babo, abana babo bahunguka bakaja gutura aho bahoze batuye, bangajwe bavanwe. Ivyo vyose nivyo abo bagwanyi bariko baragwanira gushika mangaya. Ivyo rero bikaba biboneka ko mu gihe ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi n'ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye bubandanya kwihenda buvuga ko buzogwanya abo bantu, biboneka ko butazobashobora. N'ababatera inguvu n'ababaha intererano bo mu bindi bihugu nabo bakinjuye barataha, babonye ko izo ngabo zirakomeye, zari zarabagose, zarabafashe matekwa, badashobora kugenda, ata n'umwe ashobora gukoresha ikigwanisho, aho bari basa nkaho bafungiye muri zone badashobora kugwana. Ivyo vyose biraboneka ko rero abo bagwanyi mugabo barakaze, mu gihe rero imbunda zabo ziriko ziraraba ngaha mu Bujumbura, biraboneka ko ibintu bishobora kutubana ingorane zikomakomeye cane. Izo nkoho zitunze iminwa yazo, imitutu iriko iraraba mu Bujumbura. Ivyo vyose biraboneka ko ubutegetsi bwa Gitega butakuye barya basoda bari muri Kongo, bizohava bitera ingorane abanyagihugu, kandi biraboneka ko nibo bazohahombera cane. Igihugu c'Uburundi naco kizohahombera kuko M23 irashe mu Bujumbura. M23 ntaco ifise co guhomba, mu gihe Burundi dufise duceyi, natwo turiko turarira ko atahantu twari twoja tutari bwotera imbere. Ivyo vyose biraboneka ko mu gihe boba barashe ngaha mu Bujumbura, igihugu c'Uburundi nico cohomba vyinshi gusumba M23, na cane cane ko M23 ata gihugu ifise, naho yafashe izo ntara ata gihugu ifise, ntizitwa igihugu, irazicungera, irazikontorora. Impunzi zimwe zimwe zatanguye gusubira aho zahora, ariko biraboneka ko mu gihe borasa ngaha mu Burundi basubiza canke bashaka kwerekana ko ingabo z'Uburundi zigomba kuva ku butaka bwa Kongo, ico gihe biraboneka ko Uburundi nitwe tuzohahombera. Amakuru rero yacu tubandanya kubashikiriza tuvuye ngaho, reka tuje mu migenderanire myiza nk'uko navyo twari twabiciyemwo. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yabonye ko ivyo yakoze ari amakosa, atangura kwihuza, gusaba ikigongwe, kuraba ko yosubira kubana n'igihugu kibanyi c'u Rwanda neza. Imipaka yari yarugaye, imbibe zose zihuza u Rwanda n'Uburundi zose Evariste Ndayishimiye yari yashize ko igufuri, yarabaniye, arafunga, aradedeza. Ivyo vyose akaba rero umupaka ari warasigaye ari uw'ikirere, indege mugabo zonyene nizo zokwama zikora. Mwibuke ko abagenda n'indege ni abakire, n'abagezeyo n'abagwizatunga, na Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu, nyine abo bategetsi nibo bonyine bagenda n'izo ndege bavuga ngo ziza mu gihugu. Abanyagihugu bato batoyi, ata munyagihugu muto muto yagenda n'indege. Abanyagihugu bato batoyi tugenda canke bagenda n'amaguru, bagenda baciye ku butaka. Ivyo rero ivyo Evariste Ndayishimiye yakoze ni ukuboha abene igihugu bato batoyi, nyamara we ikirere ahora yogogamwo, ahora acamwo, ico yagisize cuguruye.
co kiremewe ko acyogogamwo aca agenda n'izo ndege nyine, nyamara abanyagihugu bato batoyi bo yarabapfungiye. Ivyo vyose biraboneka ko rero ubutegetsi bwa Gitega ari ingorane, mugabo ko bugomba gusubira ku mategeko bashizeko bakaraba ico bakora n'ico bohindura kuri bene nk'ayo mategeko, nk'uko amakuru abandanya abishikiriza, amakuru abandanya abitwereka muri vyose ubutegetsi bw'Uburundi buriko burakora. Inama y'ibanga yabereye mu Kirundo yari inama igira iya kabiri, kuko inyuma yo kuja gusaba imbabazi mu Rwanda harabaye indi nama y'igendereza. Abajejwe igendereza iperereza nibo barungitswe baja guhura barerekana amakuru bose bafise. Burya amakuru mugabo abari mwigendereza kuko nibo batohoza, ni nk'abamenyesha amakuru bo mu gisoda canke mu gipolisi. Abo nibo baba bafise amakuru yose igihugu kiba kiriko kirarondera canke igihugu cubakirako umutekano waco. Abajejwe igendereza rero barahuye ngaho mu Kirundo, ariko mugabo ivyavugiwemwo ntago biroja ahabona. Vyose Evariste Ndayishimiye we ubwe azovyishirira ahabona bivuge. Nivyo bitokunda niyanka kubahiriza no gushira amasezerano bagiranye mu ngiro. Amakuru yacu tubaye tuyahagarikiye ngaha. Wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza, canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone. Hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwajeje gufyonda subscribe, kandi tukaba tubakengurukira cane muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka, nagahwane. Ndabikebanuye mwese aho muherereye, muze murabanza mwumvirize amakuru yacu tugenda tubatohoreza, amakuru tugenda tubashikiriza umwanya ku mwanya. Ndabakunda cane.